Muri ubu buzima tubayemwo, nimba hari ikintu kigaruka amatwi ya benshi, kigakoranya benshi, kigatuma bishima, tutabeshe twavuga ko ari urukundo. Bamwe baba basohotse, abandi bamerewe neza, bishimiye kuba bari mu rukundo. Uyu munsi tugiye kurebera ibintu bitanu byagufasha, bikakurinda kuzoja mu bitaro, bikakurinda kwiyambika akagozi, nyuma yo gutandukanya n'umukunzi mwari mukundanye. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Ariko utarakora subscribe twamusaba kuyikora, ibyo bidutera intege bigatuma tubandanya kurondera ibintu bishasha byashobora kubafasha kuri no chaîne yacu. Ikintu cyambere kwiye kumenya wowe ukinjira mu rukundo ni wikunda ubwawe. Ni wowe wikunda, biragoye yuko uzafata ibintu byo kwigirira nabi, byo kwangiriza ubuzima bwawe mu gihe ubonye uwo mwari musanze mukundanye agiye. Ni byiza yuko witahura, ukamenya aho uherereye, ugatahura n'ibyo urukundo urimo kugira ntibizohave kugirira nabi. Ikintu kigira kabiri ukwiye kwibaza, ukwiye kwicara ukiyumvira. Ukiyumvira ku buzima rusanzwe ubayemwo mbere yuko winjira muri urwo rukundo. Ukwiye kwicara uzi yuko isi igira nabi abeza n'ababi. Isi ntijonjora. Ishobora kugutwara umuntu warumukunda cyane. Ukwiye kubaho uzi yuko uwo mukundana ashobora kugenda umwanya n'umwanya. So wati mwana mukundanye mugatandukana bivuye kumvo izina ziriya. Aho bizogufasha kwiyumvira aho ukwiye kugeza mu rukundo usanzwe umukunda. Ego sinkubujije muzomukunde incuro 100%. Ariko ukwiye kumenya aho ukwiye kugeza. Ukabishira hagati na hagati ukavuga ati birashoboka tuzoshika ku ntumbero yacu canke ntizoshike. Muri icyo gihe niyo iyo bishitse mugatandukana ubyakira. Ariko iyo wamaze kubyishiramwo uvuga ati nta wundi muntu nkeneye ku isi, abantu bose mwari muganira barabikuyeko, atanu mukivugisha, uvugisha umwe wenyene, aho bicaye kugora cyane. Kuko uca wisanga umeze nkaho uri wenyene. Haraho byamabishikira ugasanga ahubwo iyo bafise umukunzi abandi bantu ntibakina bavugisha. Bakibagira yuko isi idashingiye ku muntu umwe. Umukunzi wawe wenyene ntiyashobora kukubeshaho ku isi. Kuko nibyinshi akeneramwe abantu kugira babandanye ubuzima bugenda neza. Musanzwe muzi yuko ku isi ari ukubaho ari ugufashanya. Ikintu kigira gatatu, bahuzi yuko uwo muntu wawe atari we wa mbere mwiza ku isi. Simvuze mwiza ngo muce mumva bakobwa canke iki. Kuko kuba mwiza ahanini ntibisugura ubwiza bwo ku mubiri, mwese afite ibyo yisunga kugira avuge yuko umuntu ari mwiza. Niyagenda mureka agende, urindire hazoza uwundi. Hari naho Imana yari kubikiye ibyiza bisumba ibyo wari ufise. Ego umutima wo kubabara ntiwobura, ariko ukwiye kugira ikizere ukabandanya wihangana kuko ibyiza biba biri imbere. Kizira yuko wewe ucika intege ubandanya ukora byawe hama ibindi bikazogenda neza. Ikintu kigira gatanu ukwiye kubaho wiyumvira iyo uri mu rukundo. Urafata akanya ukiyumvira ku rukundo rwanyu ukavuga ati mbega urukundo rwacu birashika rukazosambuka. Icyo kibazo iyo usanzwe waraciyumviye ukiyumvira ati mbega rusambutse bizogenda gute, mbega no byifatamo gute. Muri ico gihe biraguha umwete wo kwifasha ukamenya yuko witwara mu gihe iyo bishitse mugatandukana. Ego biba bibabaje mugabe iyo wabyiyumviriye ukavuga ati urukundo rwacu ruzoherera hehe, mbega dutandukanye bizogenda gute. Ibyo biragufasha bigatuma utavuga ngo ufate ingingo zo kugira nabi umubiri wawe, yewe ngo ufate ibyo kunywa kugira wiyahure cyangwa ufate umugozi wiyahure nkuko byabaye hirya no hino ku isi hatandukanye. Ibyo biragufasha cyane bigatuma utagirira nabi umubiri wawe. Naho mu rukundo muba mwaciye muri byinshi bitandukanye, bishika ukabyiyumvira ubwenge bwawe bugasubira inyuma canke se ukababara. Menya yuko ibyo byose bihera. Ibyo ni ibintu bishika mu buzima. Baho wiyumvira yuko ubuzima bwawe busumba ubw'urukundo. Urukundo ntirukubere urukuzanira ibibazo, ahubwo rukubere urukuzanira umunezero. Niko ari urukundo rukuzanira ibibazo ugosa urukundo. Menya yuko uri mu nzira y'amahwa ibishe. Nahawe rero ho gufata akanya ukiyumvira mu byurimwo. Ukavuga ati nimba ndi mu rukundo ndurimwo. Rumpa amahoro, rumpa umunezero, mbega uwo turi kumwe tubanye gute. Ukamenya uko wirimita, ibyo bizogufasha kugira ntugwe mu ngorane zo kwigira nabi ubuzima bwawe, nkuko bamwe byabashikiye bakiyahura bakanywa ibintu bigira nabi umubiri wabo kandi bari mu buzima bwiza. Ugize amahirwe yo gushika kuri no video, nizera yuko utoshirwa n'ibyo bintu byo guheba cyangwa wifuza kugira nabi no mubiri wawe. Menya yuko ejo hari ibindi byiza byinshi bitandukanye. Wewe itahure, ubeho, wibuke n'ubuzima warubayeho utaraja muri ibyo bintu. Ibyo bizogufasha kugira amahoro n'umutekano mu mubiri wawe. Ukaba wanezerejwe na video yacu, ntugenda kuze subscribe, like, comment na share. Ushobore kumenyekanisha ibi byiza abandi.
murakoze mwese twabanye, ciao ciao, naho ubutaha tuganira ku zindi ngingo.